Kazoza FM. Be your own boss. Biraryoshe guhera ku gatwengo, biraryoshe guhura nawe ukunda, biraryoshe gusura mu kiganiro, biraryoshe kuba ndi ngaha muri studio za Kazoza FM. Kaze rero gose kuri wewe uri kurumviriza Kazoza FM aya masaha aya mango, ni wa mwanya we ca kiganiro cawe wahisemwo, ca kiganiro KU.ZÍKO. Kiganiro KU.ZÍKO ni kiganiro kiba iminsi yose bw'ici saa 7:30 z'ijoro, ni kiganiro tuganira namwe bivyerekeye imico n'imigenzo aha mu Burundi. Diogene Rukundo nko musazo mu bizi kumusi nama ndi kuri micro, mwenga bw'ivyuma ndabona The King Leandre kadufasha gana amajwi ashikire arongorotse hamwe na Lies Akimana reka dufasha gana ngo amasanamu muyabone kuri Facebook ari nickel. Murabitse ko turi Facebook andika Kazoza FM ushutubona turi live kuri Facebook neza cyane. Nkuko muzazo mubizire ku munsi tudufise umutumire atandukanye, tugatreta ibintu bitandukanye, tukavuga ibintu bitandukanye bijanye n'imico n'imigenzo mu Burundi. Turi ku wa gatanu, ku munsi wa gatanu musanzwe mubizi ko tubatwara mu mareresi. Kwa gatanu heze twari twabemereye ikintu kubera ko twiye rero tujyama kwijambo. Kwanza naye kumena Peace kamwese manze ndakaramutse akakashikanje. Mwiriwe Peace. Wari wanyubagiye amahoro neza, ndaramukije mwebwe mwese muko muratwumviriza, murumva yuko abakobwa tugifite nyana agaciro kanini, twizera ko tuzoduga gusumba. Ego. Ni Peace kamwese twama turi ku mimisi yose ya gatanu akora muri Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel Burundais du Burundi. Adufasha abafasha mu kumenyekanisha makuru akamari ngaha mu kiganiro rero ca KU.ZÍKO. Twabemereye yuko ivyo tuko turaganira ko byari biryoshe mwari mwabikunze ati uno munsi turabigarukako. Twariko turaganira ku vyerekeye ijwi le son mw'ireresi. None gashama ari mu vyibuka umutumye twari dufise ni wa wundi nyene, ariko kubera ko ari abashobora kuba badufatiye hagati. Peace abanza asubire amudondore tushoboye kumumenya, dusubire tumuvuge mu bwinshi naho badashira mu bwinshi umuntu mu Kirundi. Ego dusubire tumuvuge. Twagiye 3 2 1 KU.ZÍKO wachoizi. Ego yari Ndayishimiye. N'ubu ni Ndayishimiye. Ego Olivier Bright akaba ari umuhinga. Mvuze umuhinga uracumva? Ego. Umuhinga mu guhinyanyura amajwi. Igihe yaza mu ndwi yahera yaratubwiye yuko uyumuzaniye ibice 70% by'ijwi ashobora guhijana kwijana. Urumva umuhaye na 50 ngira ngo yogerageza ko araduza niko yimereye. Nababwiye nuko ambara kasike ntayambara kutwe tuyambara. Arasuko nayihindukiza. Turasavye mu murabe kuri Facebook. Ego. Arasuko wewe akubita akantu kiwiwe nyene. Big man, big boss. Gute. Ni sawa urahora komeye. Ico ndamukundira kubera ari umuhinga w'ijwi. Abanza arashobora kukwishura atavuze man. Ntayanyishuye. Mu bisanzwe abari kuri Facebook niwe ariko baratubona neza. Twamuramukije. Akoramukije cyane. Ndabaramukije abakunzi b'iradiyo yacu. Ndufasha na cyane kumenyekanisha ibinabiriya. Shimire mbebo jya witwana Rukundo nigeze n'abavyeyi bantore. Shimire Rukundo, shimire na Peace kubona seka mwese. Yego n'abaseka bose. Kubona mwanyimviye kugira umuntu mukantumira kugira tuvugane ibijanye n'ijwi. Arivyo turiko tunakoresha no muri kano kanya. Hari umuhinga ari hariya hirya, hari utubuto turaha twitwa mute. Hamwe yodofyonda abari kuri Facebook bacha batamba birore. Wacha wonu tuntu tugrimase gusa. Rero tubutse gatonya mu ndwi iheze kwa gatanu twariko turavugana na n'uyu muhinga cyane kuvyerekeye ijwi mw'ireresi. Mbega ni bande bafatira ijwi mw'ireresi? Yatubwiye imico y'abantu bashika 3 nyambatari 4 arankosora nini ihenda. Hariho sound engineer, sound designer, hama ingénieur de son, hamwe na preneur de son, hagacaza n'ujya mu boomer. Nabo bane aratubwira ati ijwi ushaka ijwi rimeze neza genda kuri iyo tournage yawe canke aho hantu muri ko murakinira iyo reresi muri ko bafatira amasanamu n'amajwi, ufate ijwi rya mbere giza rishoboka kugira ngo urizanye ashobore kurikora nawe arirongorore kuko umva warimeshe urukura mesa ntushobora kuvuga ngo ndashaka isabone rimwe gusa mesa bya mbere bishoboka ucumuzanira rongorore rero heje kurongorora no kuri
na lavage seka nayo uzogikeneye acayanikira kuri no musere turinjira mu gafaranga cyane mu gafaranga tongere tubahe umurongo tugitangura kugira ngo abafise ikibazo iki canke kiriya tutabaje ko gatanu canke tutabahe umwanya bashobore kukibaza mugabo no musa twinjira mu gafaranga mbega uwo mwuga urazana gafaranga nyambo ukazana gute abashaka kubikora bo bikora gute bo kwegerande bo hera hehe aha mu Burundi hari abantu bakora amajwi nivyo tuza kuvugana cyane ariko mbaze ndabaho umurongo kugira ngo mugire ko muza murabaza uyu mutumire wacu DJ Bright ariko mu mazi vyerekeye amajwi twarabwiye ko afise ibintu byinshi akora mu buzima kuko aragwiza umwimbu cyane mugabo tubaze kuvyerekeye amajwi akanimero rero kafise na WhatsApp ni 72 peace mu gifaransa ni 72 23 23 23 ako karafise na WhatsApp apere turayitaba message turayisoma iyi kirundi canke ya WhatsApp akanimero nako kandi kadafise WhatsApp ni 62 24 neza cyane ikibazo ca mbere kuri no mugoroba DJ Bright canke Crazy Bright ni gute umuntu akora amajwi agwiza umwimbu kuko urumva ngaha ni mu radio kugwiza umwimbu ikibazo cerekeye agafaranga kiraturaba birakunda ko umuntu abeshwaho n'ivyo bintu vyonyene agafaranga kakinjira neza novuga ko bikunda cyane kubera yuko muravye kwisi cyane cyane ibintu byose dukora bijyanye novuga na audiovisuel birimwo ijwi tuje mw'ireresi harimo ijwi tuje mu muziki harimo ijwi tuje mw'iradio harimo ijwi byose bikoresha ijwi ni ukuvuga rero novuga ko umwuga wo gufata amajwi ari umwuga ukoreshwa buri munsi umwanya wose sinohagarara yuko ngo gufata ijwi naho twabishize mu muce w'amareresi ariko harimwo n'iyindi mico itandukanye ariko novuga yuko harimwo akazi harimo akazi kuko n'akazi gakoreshwa minsi yose ahanini ni harimo akazi twaranabibonye yuko harimo ubuzibune nimba ntihenze n'abandi baza gusahiriza bakaza gufasha mbega none harimo inoti mu bisanzwe harimo amafaranga niko nabivuga harimo amafaranga kuko ivyo byose bikorwa bisaba ko haba harimo ijwi biba bifise novuga umutahe bikorerwako rero bisanzwe uhari canke muraganira novuga nti nk'ubu ugomba gukora ireresi uba wavuze uti nzokenera naka amafaranga yiwe naya murumva rero yuko ugiye gukora mu ireresi nk'abo uwo mu sound design yakwiyumvirira ireresi yose mu bijyanye n'amajwi nyene yo bimeze uwo mu engineer du son umva nawe ni nkaco kimwe nawe uza ku hariho n'ubundi bita sound recordist ofet nujya abari kuri mixette canke kuri recorder numérique cyangwa analogique niwe twise preneur de son kwa gatanu hetse voilà uyo nawe nyene urumva numwuga kuri we ujya bita boom operator numwuga kuri we kuko iyo chaîne yose hagizemo umuntu akora bitari ivyo biba bipfuye urumva rero yuko nakazi gakomeye cyane gusa kumbure novuga hani wacu mu Burundi batarahagacira muravye amareresi menshi murabona kumenga nkuko nayivuze kuwa gatanu wahera umenga bashaka ko babona ko uronsa abakinyi beza uronsa isanamu nziza umuco mwiza biba biheze mugabo mu bisanzwe nkuko nayivuze ata amajwi adafashe neza nta kiba kigenda rero ni ikintu kirimo amafaranga sinako sinzi ko nabanda nayavuga bo novuga nk'abantu tumaze gukorana ntidukorana benshi kubera ko kumbura ubwo buryo batababwiyumviye hakiri kare
ugasanga bafashe uburyo babushira mu bindi bakibagira ko ivyo bintu navyo bifise akamaro kenshi rero usanga mu byo bariko barakora batiyumviriye ibijanye n'amajwi hagera ko bakora baje kubaza ati mbega amajwi yogira gute wababwira igiciro bakiruka ni kuvuga rero ko bitanga agafaranga kuko naravye n'ivyuma bikoreshwamo abari ivyuma bizimvye cyane kuvyiga vyonyene n'amahera atagira ukwangana bashaka kubimenya ugenda ku masite badandaza ibintu bya matériel de prise de son ya cinema nkuko hariho ni ya studio bakaramara bigugwa hama ugashugenda ukaraba no kuri site tijenshi hakuvyiga kugira nzo mwenje ni de son de prise de son cinema ukaramara barashobora kukubwira ko nko mu mwaka barashobora kurisha hagati y'ibihumbi 18 n'ibihumbi 24 by'amadolari kwiga gusa aho naho nyene bon ngo ngo materiel didactique ni kuvuga ivyo wigirako ni uvyirondere kwiga kwishure gusa nkuko ukaja kumviriza mu bisanzwe ukaja kumviriza uhejeje ivyo hacagera rero ko uwaronse ubumenyi mugabo ibikoresho navyo ico bikura he no kuvuga ubwo bumenyi naho ufise igikoresho kitari cyo biragorana hageze ku bikoresho naho nibindi nico gituma rero navuga nti ngarutse nti abashaka kuja mu mwuga wo gufata amajwi y'amareresi harimo agafaranga abakora amareresi nabo bamenye yuko abantu bakora amanovuga amafata amajwi bazimvye ivyo barabimenya hakiri kare ibikoresho birazimvye kuvyiga birazimvye ni Bright ati harimo agafaranga ariko natwe tuba twashizemo imitahe y'umwanya ubwenge n'agafaranga kandi ugira tuvyige mbega ngaha mu Burundi ngira ngo gushika ubu nta shure rihari canke nta bantu kujya tuvuga ngo amakuru du soir canke wewe nyene nta bantu hora wigisha ushaka kuvyiga mbega ha mu Burundi basi tukiringa tutarasohoka yo bigenza gute basafuma ronka les bases doje kuri ivyo 18 hanyuma latwe gurumba twaragize amahigwe yukuronka novuga abantu badufasha kugira dushobe kuvyiga biremewe ko tukubaza uratwemera ko tukubaza wewe parcours yawe wavyize ryari wavyize gute byatanguye gute natanguye kuja muri ico gisata mengo hari muri 2007 menga oya ahubwo na gatatu gutyo ngiye gufata hari umuntu asavye ati wowe kusanzwe umenyereye iby'amajwi ukoza kudufatira amajwi yo muri iyi film washaka bwari ubwa mbere nanabigiyemo mugabo kuko nari nsanzwe ndi mu bya studio navuze ntireka ngire experience ya mbere ndibuka n'igihe najya kubifata naravye ibikoresho ndagenda kwanza ndaraba kuri internet ndiga ati okay ibifata amafilme bimeze gute bikoreshwa gute ivyo muri studio burya biragomba gusa n'ivyo muri cinema uretse ko vyo bibera hanze ahantu da control sico kibwedoga twari twicaye mu ibarabara mwari kumva ibindi kubera hari mu nzu ndagerageza ndabifata hariho n'abantu henga n'amaposition ajamwe bamwe ndabizi ko durifatira amaposition kuko burya umuengineer du son no umwansi w'umukadrere n'abantu bama bariko barashwana pisi yo arabizi ko biba akubwira ati mvira muri cadre gumuvaye gumusohoka kandi nawe govayo kandi nawe ukedeye ushakijwe urumva mutarabagezi kuri plateau bisanzwe biba bipfuye ndagira ayo maposition yose ndabiheza hama hageze muri editing niho navuga ati ega bwa bundi sinafashe bibi gose cyantangura kubijamo rero turaronka ama formation atandukanye festival bara ama formation yatugirishije coprodac abantu bavuye hanze abadagi aba Marocain bose niyo training nakoreye kuri bo cyane gose
hama ndaheba ndabimenya icyo gihe twari benshi ndabimenya hamwe ngira na pisi arabizi hamwe gushikaho umuntu wese agomba kuza gukora ireresi mu Burundi avuye hanze bamubaza bati turakeneye mwotubwira umuyenjene ndiso mwemera yo dufasha gukora iyo sinema aba realisateur benshi canke aba acteur twari dusanzwe twamaze gukorana bamaze kumenya n'ivyo nkora kenshi bacavuga ati ni murondero witwa Bright timutamutoye muraza mwizaniye iwanyu ega nico gituma twatumiye wowe nyine turavuga ivyerekeye ndamaze rero gukorana n'abantu benshi hanze avuye muri za Canada za Etats-Unis mu Budagi bakansanga ngaha bakambwira ati dukorane uku nkabakorera kandi batabagira bati ico nanka navuga nti kubera iki umuntu aje gukora ireresi avuye hanze arinda kuzana uwo hanze ukamengo twe ntituhari irevre ntitwidandaza banashaka ndagisi nidandaza mugabo ko ndi muri Kazoza FM reka nidandaza ndagusabye mwampaye akanya reka nidandaza n'umwanya wo kugwiza umwimbo mu buryo bwose bushoboka kugira ngo twumve ko ari akazi kandi n'akazi gahemba urumva abantu bose bashoboye kuza bakakurondera kugira mukorane bavuye hanze kuri bo ubwa mbere wo itike yo bazanye barivuye ko sejuri bavuye ko baca basanga uri ngaha bataza kuri ibyo by'amatike bataza kuri kumbure baramurihira haryama n'icafungura kuko bari kuri plateau imwe ariko abari avantage nkabwira rero nako ndabigaruka ko parukuru yanje rero niyo mu bijanye na sinema mugabo sindabikora cyane kubera yuko ba pisi bavuga ngo ndazimvye batwebwe turabona yuko azi gukora neza tuba turindiriye kuronka ikintu kirimwo amahera menshi kugira ngo dushobore kubona yuko umwanya n'amafaranga yakoresheje natwe dushobora kubimusubiza kugira ngo izo mwimbo ntakorere mu ruhombo mu yandi majambo ariko jewe ikibazo mfise ahanini ndazi yuko usanzwe ukoresha ku batabizi usanzwe ukoresha novuga nti ama formation sinzi mu kirundi wumfasha Diogene amahugurwa umengo ni kinyarwanda oya bagakoresha ni inyigisho rakoze cyane hariho inyigisho uhora uha novuga nti abashaka kuja mu mwuga wo gufata amajwi mu mareresi mbega uri kuraraba ugaragaje kuraba kuko waratubwiye mu ndwi yahera yuko batayiha agaciro cyane gose ijwi batariha agaciro cyane mu mareresi ugaragaje kuraba nicaho ikintu ubona wohindura kugira ngo novuga nti abantu bariko baraza mu mareresi ntibirukire cyane gose novuga nti ico tubona donc ajya image amasanamu ntibirukire cyane gose amatara lumière mugabo bavuga bati bwa wundi ijwi ni novuga nti niwo mutima wa wireresi ego icyo nobabwira nuko nkuko nari nabivuze ijwi ni ikintu gikomeye cyane mwireresi ho nibindi kubera ko ufise novuga ireresi isa neza mu gitagira ijwi ryiza iragoye kuraba sinzi ko uri muri monde yavyo urakunda kuziraba ubonye film ivuga nabi ucuyikuramo ugashira mu yindi naho yo biryoshe gute ego ntinaryoha kwanza oya nibiba bikiryoshe usanga ari ikintu utazi cyari usanga ari ikindi kintu utazi cyari cyo rero icyo nzi cyo bazobyijukira tu kuko uri kuraraba uburyo babishiramo sibuke hama utabona rero iyo uzoja kuyidandaza ukamuzira ko yari nziza mugabo ijwi ryawe ritameze neza buryo uzoti ubikora ku ngufu uko biri kose kuko ndazi amafestivale menshi hamaze kujyaho amafilime y'abarundi menshi bakabagira bati ibindi byose ni impec mugabo ijwi sound yanyu wapi
nico gituma irashoboye guca kuri Kwakira TV 5 urumva Monde idashoboye guca kuri Phase 24 dufate ugasanga ntigiyeyo aho rero niho haba ari amahera kugira ngo wisubize ntiwoyikora ngo uzoce uja kuyibika mu nzu icyo nzi cyo rero no bahanura ko barabigira hakiri kare barabigira hakiri kare kugira ngo amasana novuga amareresi yacu ntibame bayaziza minsi yose yuko afise amajwi mabi biramaze kuba kenshi rapisi barabizi ni wabo muri festival uzanye bitakwije ijwi ukagira imana mbi bakanshira muri jiri basi none nyene wewe nyene nka Bright uretse ko ufise ngira ngo nayandi mabanga yo guteza imbere ivyerekeye umuziki canke amajwi nka wewe nyene uhora ugira udu formation abantu uri gukora iki nka wewe kugira ngo basi ico gisata kuko nibaza ko n'aba jeune canke ugwaruka babihurumbira si benshi tubona bihebera umuziki kuko bihebera ijwi kuko urumva ijwi n'ikintu jewe nyamba nkora amasanamu ndayabona mengo n'ikintu kiryoshe kubona gukora ijwi mengo n'ikintu gisaba ko heba byose amatwi yawe ukayashira ku kintu kimwe gusa ibyo navyo bikacu biha nk'umwaka 2 canke 3 kugira ngo ushobore kuzoja gukora ku mareresi kuko urumva ntihosimbirako woba uriko uraterera uyuhe muganda kugira ngo dushobore gutera intambwe tuje imbere jewe iyo bampamagaye bati turafise ihwaniro ry'abantu twashaka ugira ico wabwiye kwijwi nkuko mwanzanye ndabikora mugabo sindaronka abaza kumbwira bati nukuri jewe ndifuza kwigijwi womenga n'umwuga abantu kuntu nabonye bameze womenga kubera ko novuga abakora ivy'amajwi sound engineer nabo bose navuze umenga ntibaboneka mw'ireresi ntibaboneka umengo siho bari mugabo bakoze ikintu gikomeye benshi rero biruka misi yose sinzi ko pisa byibuka misi yose y'abantu ubahamagaye uti turakeneye kwigisha abantu ivyerekeye sinema bose birukira muri realization sinzi gituma yego kwa nyene film barakunda nije ndakubwira bakunda ngo agateye akanyene film yego donc bose bashaka kuba réalisatrice kugira ngo filime ya naka bagaragare nta namwe usanga engineer dusavugwa na hamwe nta na hamwe oya rero mu lagoda bagire bubeje yuko mwibagiye igikorwa mwe muteza gukora ico aricyo muzosanga muri ko murahuba hari ukunda avuga ati boss uzuraye bose biga byose mugabo bose uzosanga ari realisateur n'umu acteur birangira yabaye mu realisateur niko bimeze kandi umu acteur yahora aboneka mu bisanzwe niwe dukunda kurikira wewe abona ko mu acteur abona ko mengo yakinishijwe c'est tout mugabo bibagira umwe wese hore yiwe ko ifise akamaro gakomeye cyane yego kujya ko kumubiri ingoye zitaca zidoga nko kumubiri ingoye zitokwidoga ngo je nta kamaro ufise kubera ntavuga nk'umuntu ingoye zigobye kwidoga kuzishaka kuri buririmi kaba mugabo ingoye z'abakobwa ntizizokwidoge kubera barazikura abazabidogera kaba karabaye urumva rero abashaka kuja mu byo gufata navuga amajwi baraza babikore aho bikobereye duko nkuko mwabivuze bamenye ko arimo akanoti ujye umuntu aguhembye $200 ku munsi ugakora amezi ukwezi kumwe canke amezi 2 tuje ndagusezera jewe dosigaye uratanga kiganiro naragiye bakunzi ba Kazoza FM jewe ndabivuze no musi ndahinduye ngiye gukora amajwi mare babimenye jewe ntibanzi nuko ubu mwanditse kuri Facebook urumva bakundi barakubona cyane ntibanze muri ivyo mugo ivyo nkora mba ndabikora mugabo icyo nzi cy'akanoti nuko nyene bigenda uzompaririza araza ndamwereke konti nuko bimeze harimo amafaranga rero kugira ngo ndabishyure yuko arakazi kandi gatanga amafaranga duhiriwe duhishije mu Burundi abakora amareresi baratanguye kugwira kandi kiryoshe gusumba abakora amajwi baracari baki aha wo kwibwira ikintu jewe no kuri kw'Imana hariho abantu bibaza yuko
iyo bazi ikintu ari bonyene umego biraryoshe ne avantage oya ifoko dukora twiyumvira iterambere y'igikorwa turimo iterambere y'igihugu turimo kuko hamwe bovuga bati mu Burundi tuzoturuna amareresi nka 30 ku mwaka none no yakora jenye nkashobora kiretse nshatse gupfa nico gituma ndashobora kuba ntavise umwanya uwo munsi mugabo kubera ko nshaka yuko ireresi yaseka mwese iba nziza yarukundi igira ijwi ryiza n'iyundi n'uwundi jemba ndiko ndabona ko turiko turateza imbere amareresi iwacu kugira ngo amere neza aje ku rwego mpuzamahanga sindaga ngo nigenda yatwara jenyene umwe wese arafise ivyiwe ntutinye mugenzi kuza kwiga ivyo gufata amajwi y'ireresi ngo nuko ndahari eka canke ngo nuko bizimvye kuko urumva impera n'imperuka urayagarura kandi uyagarura neza kandi ego neza biraryoshe kugira ikiganiro hama mukagikompleta kuwa gatanu twako turaraba uwo mwuga ukuntu umeze uno munsi turabonye ukungene uwo mwuga ushobora kukubeshaho turi ni radio yo kugwiza umwimbo bagenzi ntimuze muswe kuvuga ngo ubuzi ntibuhari mu gihugu ubuzi buruzuye tukura amaboko mu mpuzu rero tugende kwishuri twige none tuyamenye tubanze kwanza tumenye ubwo buzi ubwaribwo kuri uno munsi ko tuvuga akazi ko gukora kwitwi benshi ntako bari bazi uno munsi barakamenye kubera ko umutumire wacu Bright yaje kwitubwira twizere rero yuko abariko baratwumviriza yaba aba jeune ugwaruka yaba abantu bakuze nabanye ntibaratangwa ndibaza ko bidasaba ingufu nyinshi cyane abahungu n'abakobwa na cyane abagore n'abagabo mwese murahawe ikaze cyane kuba mu engineer du son waba umugabo waba umukobwa birashoboka cyose birashoboka ikigoye cyane ni kuba umubumu operator teza kuba warasatuye ibigori neza jewe narabikoze oya wewe dutwo tuboko twawe ntabyo woshobora narabikoze akanya gato ndumva yuko sakazika oya nakazi kanje kubera ko yonja nk'ubugari bw'ibigori nk'iminsi ngahe naye guca nkomera burimo n'amata kubera ko kumara nk'amasaha nka 5 amaboko amanitse ntivyoroshe abakinyi babitovye musubiramwo mbega hage nta buti baca bagushirako kugira ngo basi woroherwe oya ntibishoboka none ega ntushobora koroherwa uzi gituma bakenewe kubera ko yavyashoboka twashiraho micro nkuku nkiri ngaha tugashirako natwe hariya kuri telemicro hari abibaza ngo akatora micro ngo reka ngo ngenda mushirako ngo je libere hareze none gashya ni yahindukira ucu bigenze gute telecommande do kuvuga ko yatrepye iki cy'ubwege gakiza kubukurikira ntibikunda kamasari karaturega ahangi nuko rero nuko twamaturangiza murabizi ko twamaturangiza tudashaka kuva ngaha kuko byama biryosha abatumire bacu nakaruruhore nimworaba dufata kanya please mbanze nshimire wewe cyo dufata kanya dushimire umutumire Ndayishimiye rukundo naseka mwese turagushimiye Ndayishimiye murakoze cyane nanjye ndabashimiye narababwiye naho muzonkenerera ikindi gihe cyose muzombwire nze kumbure n'abatashoboye kutwakura bashobore kutwakura yego cyane niko novuga hama dushimire n'abadukurikiranye ko cyagumye kuri Facebook kumbure mukazobona tubazo babagije tungana yego murambwira kugira ngo ndabaha inyishu mu bampera yego nta kibazo turabashimiye rero cyane mwebwe mwese mariko maradukurikirana kuri Facebook mwebwe mwese mariko maradukurikirana kuri radio turabakengurukiye gose turabifurije umugoroba n'ijoro byiza mugihe na weekend nziza ko yatanguye dushimire bari mu buhinga bw'ivyuma King Leon na Lies Akimana turabakunda bizu nimwagira ikintu kimwe nimwibagire kugwiza umwimbo bye bye